Hello bakunzi ba Nore Pantasy TV, bakunzi ba Weekend Choice, ndabakiriye nije ngero y'Imana na hene mubona imbere zanyu kuri kamera nje kubashikiriza Weekend Choice. Weekend Choice ni ikiganiro kidufasha kuryoherwa na weekend bivanye indirimbo tuba twabateguriye. Ndayibutsa ko tubategurira indirimbo zitanu gusa kugira ngo dushobore kubaryohereza weekend, muzumvirize zibafashe mukomeze mugubwa neza muri weekend. Ico ndabasaba ni kimwe gusa, ni kugira j'aime, commentaire, partage hamwe no kugira subscribe kugira ngo ukomeze kurikirana ibikorwa bica kumbonesha kure yacu. Turera ku ndirimbo ya mbere, indirimbo yitwa Amaraso yawe y'umuririmbyi Fortran Bigirimana ari kumwe na James hamwe na Daniela bo mu gihugu c'u Rwanda, aho tutiko amaraso ya Yesu yavuye Yesu ku bwacu kugira ngo dushobore gucungurwa, kugira ngo dushobore kumva ko twahariwe ivyaha. So iyi ndirimbo rero nobatumira kuja kuyikurikirana ku rubuga rwa YouTube, wandika Amaraso yawe y'umuririmbyi Fortran Bigirimana, indirimbo uciyikurikirana ugende kuyikurikirana kuryohereza muri weekend. Ushaka wapashije weekend itameze neza, ndavuga hagati ya relation n'Imana, ukabona ko ntiwagendera umwanya mwiza w'Imana canke ntiwabaye umwanya mwiza w'Imana, ino ndirimbo iragufasha kwiyegereza Imana, ikagufasha no kwibuka ko amaraso ya Yesu afise agaciro ku buzima bwawe, ku buzima bwa buri muntu wese. Ino ndirimbo iri kuryohereze weekend, igufashe kuryoherwa na weekend, igufashe kugubwa neza na weekend aho uri hose. Indirimbo ikurikira ni indirimbo yitwa Tembesha y'umuririmbyi Parfaite Ineza, ngo tembesha ubuzima ahari ivyapfuye, tembesha urukundo rwawe muri twebwe kugira ngo tukomeze dufitaniye urukundo hagati yacu. Ino ndirimbo rero ikibutse ko Imana yokwatsa igicaniro c'umuriro ku bugingo bwawe muri weekend, aho ushobora kubona umenga mu buzima bwawe iyi weekend ntiyagenze neza canke iyi ndwi yose ntiyagenze neza. Imana rero itembeshe amazi y'ubuzima ku bugingo bwawe muri uno mwanya kugira ngo ushobore kumva umerewe neza, canke kugira ngo ushobore kumva hari ubusabane hagati yawe n'Imana. Indirimbo rero ni y'umuririmbyi Parfaite Ineza, tuje ku rubuga rwe tuyikurikirane, dushobore kuyumviriza, ishobore kudufasha, kandi kiri naco ushobore kandi no kuyirungikira inshuti zawe, abagenzi bawe nabo nyene ushobora kubafasha muri iyi weekend. Indirimbo igira gatatu ni indirimbo y'umuririmbyi Masezerano ari kumwe na Dudu, ni indirimbo yitwa Sinzotinya, ngo sinzotinya ibiteye ubwoba, ngo uhora harankikuje, sinzotinya ibiza binyereka ko ataco ushoboye, atagaciro mfise. Niyo ndirimbo ya Masezerano ndayigutuye ikwereke ko canke igufashe kumva ko hari ico Imana yakoze ku buzima bwawe, ntutinye canke wumve ko wokwisuzugura, wokwisuza isima, canke wumve ko ataco ushoboye canke ataco umaze muri societe. Ino ndirimbo rero ikuryohereza, ushobora kuba uri muhira, ushobora kuba uri ku kazi, ushobora kuba uri mu muduga wawe, yishiremwo kugira ngo ukomeze imirimo yawe canke ukomeze weekend yawe uriko urayumviriza. Indirimbo ikurikira ni indirimbo yitwa Ni Muzima y'umuririmbyi Masezerano nyene Pastor Masezerano, ngo ntiyorosha urukundo rwiwe, mvyukira mu buntu bwiwe, nkatambukira mu rukundo rwiwe, ngo yaritanze arabambwa arazuka ku bwacu. Ni indirimbo iryoshe cane. Ino ndirimbo iri kufashe, ushobora kuba nkuko nariko ndabivuga uri muhira, uri kurakora udukorwa, yishiremwo kugira ngo dukore wumviriza indirimbo y'umuririmbyi Pastor Masezerano. Ni indirimbo itwibutsa ko Imana yazutse ku bwacu, yuko Imana yagize faveur ku buzima bwacu. Indirimbo ya nyuma ni indirimbo Warancunguye MTC, indirimbo iryoshe, indirimbo ku bantu bakunda gutamba, indirimbo ku bantu bakunda kuryoherwa, yoshobora kubafasha, yoshobora kubaryohereza weekend. Ushobora kuba wagiye mu rubanza ugashobora kwishiramwo ukaryoherwa, ushobora kuba uri muhira ugashobora kwishiramwo ukaryoherwa, weekend yawe ikagenda neza. So indirimbo twabateguriye nizo, muje ku mbuga za YouTube muzishiremwo, muzikurikirane, zikuryohereze weekend, zigufashe muri weekend, wongere kumva kandi ugize ubusabane bwawe n'Imana muri weekend, wongere kumva inyota yo kurondera Imana, kandi kiri naco wongere kumva ko ukwizera Imana ko igufasha ukuboko yamara nawe ibihe vyose, bitume wumva ko utotinya mu buzima bwawe canke utotinya mu vyo ugenda ucamwo. Ndagije ndabashimira, nshimira buri muntu wese yakurikirana ikiganiro c'uyu munsi, nongera ndabatumirira kuja kurikirana izo ndirimbo twabashikirije kugira ngo zibafashe mu vyo murimwo, zifashe imiryango yanyu, zifashe abagenzi banyu. Mwarahezegiwe.